bavuga yuko kwihora ari iby'abanyantege nke, ariko jeho ndakubwira yuko kwihora ari iby'abanyembaraga. Muri iyi video tugiye gusangirira hamwe uburyo butanu bwo gufasha kwihora mu buzima k'umuntu yagukomerekeje na ca gikomere utari wibaza ko cokira. Iyi video ni wewe yakorewe ikibi kibishe, warahemukiwe mu rukundo, warakengewe n'abakubashe, ndetse wakorewe buri kimwe cyose biragukomeretsa. Nimba inyishu ari ego, iyi video ni wewe yakorewe. Uburyo bwa mbere bwiza bwo kwihora umuntu yagukomerekeje ni kutareka ngo ibyo yagukoreye bibe ubuhiri n'inkoni byo kugukubita ijoro n'umurango. Niwareka kahise kawe ngo kame kakubabaza, kame kaba intambamyi yo kuraba ejo hazoza hawe, umenye neza yuko veki cyane ibyo wanyuzemwo bikikubangamiye, utaritahura ndetse utaramenya uburyo bwiza bwo kwihora. Akarorero ni jewe mu 2014 turi mu muryango twaribagiwe ukubaho tutarezwe n'ababyeyi bose, twagiye tubona urwandiko ruza baratubwira ati buri kimwe cyose cy'uwo muryango mukivemo. Yari intambara itoroshe kubera yuko buri kimwe cyose twari dufise inkomoko yari y'umuryango. Byabaye ngombwa yuko badusohora mu mazu, mu matongo n'ayandi matungo yose, biba bigeretse ku gikomere twagiriwe n'umuvyeyi wa mbere. Ndibuka yuko twagiye gusaba abari bafise mu minwe ayo matungo, turabinginze nimutupomorere, mudutware kila kintu cyose, amatongo n'amatungo yandi, ariko muturekere mu nzu tubemwo turondereremo. Ico bishuye ndacibuka mu mutwe wanje, bavuze ngo aho nyene niho turondera, nimugende mwangare. Iryo jambo ryarambabaje kugeza naho igikomere byanteje, byabaye ngombwa yuko jewe nyene fata umwanya wo kuba no kwibabarira, kubera yuko niwama usizemo uwakugiriye nabi ukumva yuko kwihora kwiza ariko nawe wamugirira nabi. Nimba uciyumvira mu mutwe wawe yuko wosubiriza mu nkoko uwakugiriye nabi, uracari kure yo gukira igikomere watejwe n'uwo muntu, ahubwo ni wibabarire. Umaze kwibabarira, kubera yuko niwababarira uwo muntu yakugiriye nabi, wewe nyene uzoba wibabariye. Nta wundi muntu ivyo bintu biri mu mutwe, nta wundi muntu umutima uriko uratera cyane atari bo. Byabaye ngombwa yuko nsanga abo bantu maze gukura, ndabasaba ikigongwe ndetse ndabababarira, nanje mba ndibabariye, bituma nshobora kuronka iyindi ndabo nziza y'intumbero y'ubuzima bwanje. Ubaho mbaye ndishimye kuko amande yuko nifasha buri munsi kubaho neza no kubana neza n'abandi. Hariho n'abandi, ntukareke rero ngo abakugiriye nabi, abaguhevye mu rukundo, abaguhevye mu muryango ku mugore n'umugabo, ngivyo bibe ubuhiri n'inkoni vyama biragukubita ijoro n'umurango. Abagukengereye muri iki gihe cyangwa kiriya, ntureke ngo ivyo bibe intambamyi y'imbono kazoza yawe, kubera yuko akarorero nkunda gutanga mu mavideo, umuntu bitwa Thomas Edison physicien, uwo niwe yatoye ampule electrique. Uwo yagerageje inshuro 990 kugira ngo ashobore kuba yotora itara ryaka. Uwo iyo yisunga uruvugo bamuvuze, wewe ntabyo uzogerako, aho onye uri kurata umwanya, uri kurata amahera, uriko uragira buri kimwe cyose, ibyo ntabyo uzogerako. Mu vy'ukuri ntaba yarabigezeko. Ni nayo mpamvu udakwiriye kuba umucakara na kahise kawe. Ikintu kigira kabiri,
ni guharira. Iyi ni intwaro ikomeye cyane. Iyo uhariye uwakugiriye nabi, iyo uhariye uwaguhemukiye, iyo uhariye uwaguhebye, iyo uhariye umuntu yakuvuze n'ibitari byo akubeshera, uzomenye yuko iyo ari intwaro ihambaye. Ndetse Bibiliya ivuga yuko uba uzanye amakara ashushe ukamushyira ku mutwe. Ibaze nawe umuntu uzanye amakara ashushe ukamushyira ku mutwe, iyo ibyo ubikoze uzomenya yuko uwakugiriye nabi azokwama yicuza, azokwama maramaye akubonye. Ndetse igihe uzoba wakurikiranye indoto zawe n'intumbero zawe, azokuraba avuga ati nihoye ubusa. Bimuhe isomo abagukikuje. Ndetse ibyo bizokwama bimukubita ijoro n'umurango, kubera yuko waramuhariye, kubera yuko yakugiriye nabi ukaba umunyembaraga muri ubwo buryo ukamuharira, nawe azokwama akubitwa n'iyo pardo. Kubera yuko iyo ugiriye ikigongwe umuntu ukamufasha, mu by'ukuri we abona ko ari ubufasha umuhaye, mugabo kubera muri wewe uba wumva umutima ukubwira fasha ujya muntu, ni nayo mpamvu kumufasha ari byo biguha amahoro. Rero nibyashika umuntu akaguhemukira akagukorera ikosa runaka, uzomubabarire kubera yuko ni wewe uzoba wibabariye. Reka ndabahe akaroro keza k'umukuru w'igihugu Mandela Nelson. Ubu yafunzwe imyaka 23 ari mu gasho, mugabo yavuye mu gasho acaba perezida, aho bamwe mu bamugiriye nabi, mu bamufunze bibajije ati turagowe, turapfuye, tugiye gusubirizwa mu nkoko. Ariko we icyo yakoze, yarabahamagaye bazunguruka imeza, arabababarira, abaha ikigongwe, biba rurangiranwa, birasamirana, kiba icigwa c'abato, abakuze ndetse n'aburunganwe, kubera yuko uwo yababariye abantu bariko baramugirira nabi. Ndetse abari bibaza yuko agiye hejuru, abaye perezida, yuko agiye kubica, kubagirira nabi, yabaye inkoni n'ubuhiri bibakubita buri munsi, kugira ngo bashobore kuba bo kwihana ndetse no kurekurira abandi, kandi ntibasubire gukora ikibi ukundi. Ni nayo mpamvu Gandhi yavuze aya majambo, pardonner c'est pour les forts mais pas pour les faibles. Yes, kubabarira ni iby'abanyenkomezi, ntabwo ari iby'abanyantege nke. Ikintu kigira gatatu ari nacyo nkunda cyane, nkora ijoro n'umurango, numva ingufu muri jewe zibandanya ziyongeranya kugira ngo nagishike ko, ni réussir, gutsinda mu buzima. Ushobora kuba uriko urankurikirana aho uri hose mw'ibi byigwa bya development personnel, warahemukiwe n'umukunzi wawe kubera yuko uri umukene, mu kibano urakengeretse, ndetse bakubona nabi, ndetse ntacumaze mu muryango, nta n'ijambo ufise, wewe kora gusa, kubera yuko atakantu ufise, nta message ubona, ndetse nta na appel ubona yaba iy'abagenzi bawe abana bariya, wewe gusa kora, shiramo ingufu. Umunsi umwe uzobona appel imaze umwanya munini utariko urayibona, kubera yuko ntabwo batakaje inimero yawe, nta nubwo bakwibagiwe, oya, ahubwo la question nuko ataco urigezako. Bakunzi banje mumurikirana hirya no hino, ubuzima ntibworoshe. Umwe niwe yambari ati Elize, umuntu azogufasha wewe ntawuzi, kubera yuko ubuzogufasha suwo mu muryango, n'ubuzobwira ikibazo cyawe akacyumva, nta nubwo ari uwahajya mu muryango, kubera yuko abo ntari nizigiye bo hagufi n'abakure, abo baramemukiye, ndabita umuryango. Ari nayo mpamvu iki kintu ngiye kubabwira. Igihe kimwe narabuze opportunity yo kuronka amahera angana ukuntu kugira ngo bashobore kuba boniza, cishe muri konte ndonke iyo opportunity. Ijambo umuntu yabwiye ubundi muntu yagire amahera, yamubwiye ngo wewe ugire utange ayo mahera Elize, naca homba. Iryo jambo
naragize ko kandi abo niba bagenzi bo hagufi ni wa muryango bamwe nita yuko no kwitakana igihe bitoba bimeze neza, ariko sibo bahabaye kubera yuko ijambo bawundi yambwira naje kuribona vitale nza kubona yuko ubuzomfasha atari uwo hagufi. Ngubu buryo bugira kane kandi buhambaye bwo kwihora ku muntu yakugiriye nabi ni gufasha. Uzofashe umuntu yakugiriye nabi, ufasha abana biwe, ufasha abamukomokako, ufasha ababanyi biwe, ufasha abagenzi, ndetse nawe nyene umunsi umwe azogusaba ubufasha uzomufashe. Nimba warahemukiwe mu rukundo kubera yuko ukenye, uzokore cyane, umaze gukora cyane uzogure imodoka yiwawe. Wa munsi uzoba uciyeko umu exe wawe mu byukuri uzomuhe lift, mubwire ni winjire mu modoka ndakugeze aho wifuza kuja, canke umuhe amahera afate tagisi. Ibyo bizotuma kwihora kwiza kuri wewe gutanga icigwa ku bundi. Reka ndabahe akarorero kuri jewe nyene. Igihe nari maze kuja mu vyago vyo kubura ibyacu byose, byabaye ngombwa yuko ishobora kuba no kwiyubaka mu mubiri kugira ngo nivure ibikomere. Ndasaba Imana irabifasha, yes, ibyo narabigezeko. Ariko hariho ubundi munsi nazokwibagirwa, aho baba ni nyene bamemukiye bigeze kunsaba service. Iyo service nayikoze nezerewe kubera yuko narinzi ukwihora atari ko abo bacabaye nuko byari kumbera ubuhiri n'inkoni binkubita buri munsi, ariko ico coco cyabaye ubuhiri byabahindukiriye inkoni ibakubita ijoro n'umuraba. Mufashe uwo bose, ari nayo mpamvu nize ikintu gihambaye buri munsi. Nama niteguriye gufasha umuntu yangiriye neza n'uwangiriye nabi, ndetse n'uwamemukiye. Nk'akarorero, umuntu ukamugurana amahera akayakwima, ntuzoreke kumufasha ngo nuko yaguhemukiye bisa ngo mwavuganye yakwibye amahera, n'ubundi munsi uze umufashe, kubera yuko ico arico gihano gikwiriye kwihora ku muntu yakugiriye nabi. Ikindi kintu kigira gatanu ari naco cyanyuma gikwiriye ku muntu yitabuye kugira ngo ushobore kuba wogira kwihora kwiza ni umwanya. Umwanya ni umwarimu mwiza ataza ahemuka, kandi umwanya ni nawo ukuvura ibiko. Ndibuka ndi muri coaching, hariho umugore byashitse turavugana, arambarira yuko yari afise amahera menshi ndetse ari ku kazi kamuhemba neza. Amahera aza kuyaha umugabo wiwe yoshwa n'amahera azana uwundi mugore agira kabiri, aba umugore wa mbere arahemukiwe. Uwo mugore yaciye afata ingingo, umuntu ampevye ataco twari tubuze niki kimuteye, afata ingingo yo kutongera kubana nawe kubera yuko umugabo wiwe yaramusabye divorce. Uwo mugabo yaragiye babana n'uwo mugore wiwe agira kabiri, babanye ubuzima bwiza, ariko mu nyuma uko yahemukiye umugore wa mbere ni nako wa mugore wundi yaciye amuhemukira, ndetse n'akazi yari afise yaronderewe na wa mugore wa mbere karahera. Imyaka ihaciye, uno mugore wa mbere aza kubona ubundi mugabo, barakora mariage, barabana, babaho ubuzima bwiza byishime kurusha uko yarabaye ho ubwa mbere. Erega Imana irashobora gutangira umugisha mu bihe bitoroshe. Ibyo bihe rero biriko biragucako ntibikubere inkoni n'ubuhiri byo kugukubita ijoro n'umurango. Kwiha amahoro no kubabarira umuntu nibyo byonyene bizoguha amahoro no kubaho neza, kubera yuko bishyize mu mutwe no mu mutima umuntu yakugiriye nabi siwe bizonona, ahubwo ni wewe bizogaruka bikonona. Mbega nawe woba uzi cya gatandatu cy'indwi cyangwa ikintu kigira umunani ushobora kwihoresha umuntu mu buryo bwiza, kubera yuko abarundi barayamaze bati kwihora ihori rihonya umuryango.
ni byiza yuko ukoresha izi ntwaro zitanu ndakubariye. Numbuzi ya gatandatu y'indwi cyangwa iy'icumi ntukekeranye no muri komanteri kumbarira kugira ngo dushobore kuba twobana twese kungurana ibitekerezo. Ukaba wifuza coaching personalize haba mu rukundo, haba mu muryango, haba muri business, ntukekeranye no kunkontakta kubera yuko fise experience atarimo navuye aha nkagera aha, ibyo vyatumye mbaho ubuzima nishimiye kugeza uyu munsi. Ubuzima bwo kutategekwa n'ivyashikiye muri ishize. Ndabashimira ndabakengurukire uburyo mubandanya kushigikira kuri iyi channel. Ntukekeranye no gukora sabone, ntukekeranye no kuma muri komanteri nawe ikigira gatandatu, ntukekeranye no kuma like kugira ngo mbone yuko video yagushikiriye. Nkuko bimenyerewe kuri micro c'est moi Elise Venal. Nale ni à gauche ni à droite à l'orientement jusqu'au rendement. Allez, peace out. Thank you.